murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. Ubuheruka muri murikira ukuri. Upo urakomeye neza kandi urabizi ko ndagukunda cyane. No, tino mempa. We nkunda na gato. Idushikiriza imigambi myiza na we urikunda. Nta kindi kintu na kimwe cyari kumbuza kugushikira. Je ne comprends pas niyo attitude yawe. Mana ariko none ali. Vraiment neza. Aho uzokubahuka utora uwundi atari jewe. Vyavuye bigenda gute? Cuma. Nukuri ntagira ntahe. Urazo umwanya maze muri isari ndakurindiriye. Reka shaka kima uzi ko barazi kundi. Habayiki. Reka je batamumurako. Buya namwiyahurira ko akabico banje. None kutambwira habayiki ko mbona waranze imitsi. Yo mana yanje no kukuniga bakunitse. Reka Ibi yaraho yaje kunyasamako cyo turafatana amashati. Je bandika je nakukirika. Ko gacuma. Uzi n'ingorane ufise. Ugira wongere n'izindi. None ugira ngo ari kindi bari kunyata. Uyavureka kugwana. Hakindi. Cuma ndagusavye utekereze. Ushaka ko ndakubura ari wewe wenyene nsigaraye. Aho yaje mwishwanje je yakuba imbano wimva. Oya ndagusavye gezaho genda utekereze ugusotoye mwihorere sino uralise ngo ndakubure nawe ivyo ni bikubwa vuga none Alice wamuze gute reka wa muntu we aha nta nico ngifise mvuga urazi ko Alice yampevye agashigikira kandi daraho ngo yitwa John Alice ivyo vubahuka uribaza shacu none uyo John nawe niki uwo John n'umuhunga kiri na muto wanashaka yewe ugwaruka gose ruri nyuma yiwe ushika kuri Alice wanje uribaza basaze ngo John hano wose twabigwa gose aho bizukaza wakabaye ni yabigenze gute ni hatari mama wanje ngo yashikirije imigambi myiza ngo itomoya Alice naramwinginze arandahira ngo ategezwa gutora uwo John uribaza aho nawe ucukura ikindi bimwe byo gushira televiziyo ari kwanza bikitse yahe yo mikenyero hinduza baraho je sinzi ngene yo bimeze we utangwa kwiyebura kandi na kampayi tarata none gasha wona kuye mu nda yanse kunshigikira wumva hari uwundi azoshigikira we mbwira gusa bararondeye wa muntu yogufasha gushira televiziyo ari naramurondeye kandi naramuronse umujene kabisa yambwiye ko abimenyereye cyane ndumva aho ucukorera aho nyene muteka imitwe ibintu muza muracishako bashi ibyo yaranyemereye ko azoshiramwe ibiganiro bizotuma atari televiziyo basubira kuraba ngo atari gwanje uravyumva gucura n'ibindi muza muravugira nk'ibintu byoshita urwaruka nzogerageza yamara uwo John wumva aragisibije bose nta wundi baririmba atari we ibyo ntibigukange wewe kinda gusa kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi ndazi gusa uzomutwara sawa nje kugerageza tuzoraba genda tuzoba tubona ikivamo wege nta mwanya wo guta ugurura ningo guyo televiziyo ahubwo itanga uri gukora shengero ry'Imana imbere yuko dukora icyo cyo cyose tubanze dusenge yego muremyi w'ijuru n'isi wewe waturemye ukatugira abantu turakwegura imitima yacu ibyiyumviro byacu byose tubiroresheje kuri wewe turongogwe na mpemu w'Imana muri bino bikorwa nk'uko wamwirobeye muri ca kiyaga nkuru turamukuzaniye umuhe inkomezi n'ubwenge buva kuri wewe ibyo byose tubisabye wewe Imana yacu yo mwijuru amen 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 nashimwe cyane amen mu materaniro yacu yo kuri uno munsi muntize amashwi n'imitima ndababwira icyo umuremyi yantumye musanzwe muzi yuko yama yanyiyeretse tukaganira akanambwira n'icyo nabwira ubwoko amashimwe nayawe haleluya inganji ni yawe haleluya toyo nibishura eka shani ishuri ibi haleluya oh haleluya umuremyi ni mwiza bwoko bwiwe mubisubiremo muti umuremyi ni mwiza umuremyi ni mwiza cyane umuremyi ni mwiza haleluya amahoro atari ibyaha Imana ishimwe cyane yarakoze kuturokorera uwacu kugira ngo izi mushire hejuru amen kuru haguruka uvuge n'ijwi rirenga uti
umuremyi ni mwiza cyane haleluya imana ishimwe cyane muhamasha umuremyi imana ishimwe cyane yatunzigamira inkore yacu arongorezi ntarabona ayishikane ku iterambere atahandi riraboneka haleluya aho kuma imana yatoranya Musa ngo aze kurongora ubwoko bw'Abisirayeli abukure mu buja bwa Farawo abushikane mu gihugu c'isezerano niko muremyi atoranije kuru haleluya komera amashu umuremyi amen imana ni umuremyi arambwiye ngo ntugire ubwoba kuru amen ngo azobana nawe mu byo uzokora byose Imana ikiganza ciwe ntikizigera kikubwira vuga uti amen urakoze cyane imana wibuke ko ari umuremyi yagukijije akakura mu cobo cuma yari yagutayemo ishengero muri hano umuremyi yarambwiye ngo uwo cuma nabi wabo bose ngo n'abantu bakoreshwa n'imyaga mibi ngo nica gisuma we kuru ivyo bintu ariko aravuga n'ibiki umuremyi yarambwiye none ubuki uharire kandi yatubwiye ko avugishwa n'umuremyi aya ivyo rero we wavyemeye none ibyo twe naribonye akaba n'umuserukiye imana noreka kuvyemera gute oya nawe kuru vraiment yacu upfa kwemeranya imana y'amafoza ariko aratubwira yaraguhaye reka tuye ari hejuru cyane ibintu byasazo bikora ntupime yacubushiye isoni to oya toyo kumengo usa n'uri kwarava mu mwuka ukeneye ko tugusengera oya nukuri murakoze je nashaka gusa mudutomorere neza imigambi kurazorangura kugira ngo izini tere imbere haleluya amen oyo n'abandi bose mutaratahura neza bya mwuka ndagomba ndababwire ko kuru kubona yararokotse mu isanganya ry'ubwato ari kimenyetso kidasanzwe none kizotuma ukarayizi ndamukoresha niko namwe muzogenda mu bibaho byumvikana rero ko atazoba ariko arangura imigambi yiwe ahubwo azogamburukira uwamutumye nawe ibyo akora byose ni byiza haleluya asha je n'usinyuzwe kwe utagira umwuka biragoye gutahura icyo mwomenya aho gakuru rero washize uzotora kuri wese ijwi ryiwe azoba ari hayo amashimwe impera yiwe izuba nyinshi akiri ku isi ndetse n'igihe azoshikira mu isi amen 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 Igo ututwifuka urashira muri aka video bigenza gute Gashare kamuti we ntuzi ko tutiganye gamane utubonye mu turazanokora kandi ka video hano cha nkubita mutundi utanamenyere sha uri gica muri biboro kwe nk'ubu sinibuka niyo waciye aha none gashaho utabizi nyene umvuga ubizi mani mugaye buvyize marega ntuteka kubimenya montage video mve nkayikora uko kwiwawe sinibaza mani korayo ufise gute none nzokwigisha je kabisa vraiment mashini ndabimbetriza sana uri mubi kuri Adobe man oya bro hari inkuru zivuga ko Gakima agomba kugura TV ya ligne ndarengeje iminota kuri aka video kandi ryaje cyase ko nsubiramwo mani nito bro ni kibazo ukuntu umuntu binyarutsa wewe yashabye bintwara umwanya kandi nanje urane two ndi utashaka ugaposta ubunyene narito ndakujye kubyo kwa Gakima kumenya nacu bikubwiye je wangu je ndashaka kuroma y'akazi bya vrega man none azoca yugura ryari vuba cyane man warashibara aracaye CV kandi yaranyemere kwa nzoma kazi yo yarakwemereye naho ni bon sana kweli shamani félicitations kweli naratomboye sigaho ndarosi kinkura mu gashomeri vraiment bonne chance kweli mani kuja imbere kweli yawe ni vya stage vyo bikatira kweli cuja kwirira kanoti sana ninahembwa apeti nzogufuka nzocinjana ku kiyaga kweli direct umviriza man Gakima mbye ko akeneye guhakazi n'abandi nk'ababiri muzoshe mukora muri nka batatu shaka ndaho cyo sanga ari bubaye chef kweli ngira ngo ahubwo rero uraza nawe ndakujane kuko yaranumye ngo ndabarundi jewe muti apo sha wapi kweli rondera abandi je akazi ndagafise oya sha igonda gusabye uzo zidukorane please tiri video twiteguri twebwe nyene peti yawe wapi muti nukuri wapi kweli kandi web TV je
numva umengo sinashobora kuyivamo ega ndakuze n'imyaka myinshi nanozofirayo kubera wakoze imyaka myinshi we jama we oya nukuri muti nukuri kanyenyeri vraiment je sinumva ko numva urabizi dukorana neza kandi ndamwigira ko tuntu twinshi nawe urabibona none muti nimaka dukorane kweri umviriza higa ndagusabye sha umfasha urumva gakima naramubisha ndigira igikoko mu byo gukira amakonteri ngo nakoze ku ma TV y'ubugo muti wewe urasara cyane mugiye kwemera ibyo udashoboye umve yega nakonta kuri we bega mu jewe nyene nawe ko uzoza urakonesera ama video ukora n'ama programme ati sasa we on muti je ndagusabye reke kunwenza abeje no gusaba genda ukora ivyo bintu wemereye mabuja wawe igura kanoti kariyo tuzohimbwa amafaranga menshi ntuhavibaza ngo nico kimino ngaha muri kandi webiti shamudi kanyenyeri urabizi n'umumantoro wanje kandi vraiment urazi vyamfasha ko ari vyinshi nukuri je sinumva ko n'umuntu kirabyaguye sinumuhebamo sha sinzi nyene vyogenda sante kanyewe twarahebanye nyene birakomera sante Jacob hewe nkuri twarahebanye biteye n'ubwo cyane akazi nyene karadutwaye pi hewe be twahirukana ryari nyene je nta naho nibuka akazi kadutwaye kose kirarenze jewe sije nzobona turaronse umujera kuri izine vraiment ndarushe ndashobora kwibaza ntimworohewe ari muganye ne vuba araboneka n'ukuri t'inquiète hewe ko bagire batangure kuyamamaza byaheze hewe n'ibinyaruke bihere vraiment jewe mbere nzoca nifatira gakonje niruhuke ndashushe cyane ahubwo urakomeye ari n'ukuri tubivuge tubisubire gukora toute la journée niyo nda yawe inganuko reka shana nogira gute uko nyine nagize imana mama kaza umije ndasinzira vraiment ndaruhuka neza ego emwe ubuhoho rurungira nka kicibuka no kuri na mama wiwe yigumanira namani hewe urazi gene bakundana ntumbwire ndakubaza turanya gusa niturye ego kwe ariko urambona jewe kanyenyeri mva mu kabare kwa mwami ntari yifi jamais nari gatangaye wari wanyibagiye we serveur ingo ndagutume mu gikoni nyaruka biranonekaye akompanye maguta ushaka tumve nivyo kwanza sha nibangiriye pomme nature amafiriti unarayihanye yari sishaka kubandanya mvyibuha n'ukuri reka gutwenga we nibibera kaminsi nanje zo gukoshesha numvira ko kamana umbizere muhungu batugirire amafi twese babona turi babiri nibiraya byo mu mazi mubwire kandagire neza kandi myarutse umvise nyaruka oh non c'est pas possible ariko nibiki gira kanye oya nibiki barira nibaza ko ndose biranse gukwira mu mutwe yari no nibiki none kutambara oya ça c'est trop ingo nawe uvyirabire numva atani ubufise zo kubibyo nibiki dabiri stati ya kwinera uratsi ko ntucimuti ndanzi ko ni wagwaye be wabonye ivyo yanditse Garise kwinashize kuri statue gipe ngumugisha sa yo wosanga aramugiriye neza pardon ari kuri kurabibanaliza nkuko woye ibi bintu wowe mana yanje we numva nakunda nabidije ushira umuntu kuri statue vyuma si ibintu bisanzwe oh no ari ko wumva ko ari ibintu bisanzwe wewe kudahora umushirako kanya je ugira ngiranye n'abatoto shoguye uwo mwanya wo guposta sinkiwufise oya ari razenda gutera uzi n'amakuru ibyo nahora nikeka ubu ndahejeje asha kwinara hejeje kunyemeza wahora wikeka ari ibi biranyeretse neza ko kwinakundana na gipe ego ndashize kakadomo ego kajya gakugwa nagasutwa gamana ariko shakanye ako kajambo yanditse karasanzwe vraiment ico si cyo kwereka ko bari kumwe vraiment ibintu bisanzwe ivyo ari oya kugira rinda mumanika ku ma statue nuko bafise ico bahuriyeko ibi bintu by'akanyenyeri
n'amahoro mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi ngo dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe nkamwe wowe ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya Rudagara wo muhanura iki intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri engineer Bukuru Jean Bosco ni umwigisha wo kuri RTC mu Rugombo muri commune ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura yagize ati hamwe no bamfise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya Rudagara no muhanura ko kubona ko mudasangiye umuryango ataca ashoboye ari ukwihenda gose ati kuko mu gushira mu mabanga umuntu si vyiza kuraba umuryango akomokamwe atahubwo uraba ubumenya afise hamwe n'imbono kazoza iterambere bizofasha teza imbere bose maze rusangi gaheza ikaba paradizo hamwe umunyarusangi wese akaronka ico afungura eka mbere akaronka n'ico aziganya atari kutoye umurongozi ukoresheje ibishobisho vy'ico musangiye nk'amaraso canke umuryango amahereza azoba basinamenye ati kuko utazoba waravye neza ibiranga umurongozi mwiza atariko uzoba wisunze ico mupfana ku giterambere ribace mu myanya y'intoke ati kandi vyavuye mu gutora nabi ati rero umurongozi si cari ahubwo ni cazi kanatsinda mu kirundi barayamaze ngo umwuko nikiriko Fabrice ava mu ntara ya Gitega ku mutumba wa Rukoba yagize ati mfise umugenzi nka Rudagara no muhanura kutaraba ubwoko canke nkunzi ngo nuko ari uwiwanya atoya ahubwo noraba ufise imigambi y'iterambere ishobora korohereza bose ati kuko umutware mwiza ntaraba abi wabo gusa atwarira bose yisunze imigambi yashize imbere maze karushirizaho gutwarira bose Bertrand yitabiriye abumviririza mu gisagara ca Bujumbura akabavuka muri Burunga akaba ari umunyeshuri muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini Igice mu gisata c'amagara y'abantu yagize ati mfise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya Rudagara ico no muhanura nuko yovavanura niyo mvugo itabereye akava ubuzimu akaja ibuntu ati kuko araca afise mu mutwe ivy'amacakubiri ngo izine idatwawe n'umuseruko w'iwabo ngo naco zohanoba namye ko izina ari rusangi y'abaseruko n'abarengero ati kandi uyitwara yoba neza ategerezwa guharanira inyungu za bose ati rero nogerageza kumuhanura nkamwereka ko mu gihe c'amatora yogerageza kumviriza ivyiyumviro vy'abitoza hama agatora ataravye ubwoko canke umugwi agatora uzobashikana ku iterambere rya bose atavangura Victory ava imuhweza muri komini Sare mu ntara ya Bujumbura yagize ati kubganje mfise umugenzi ameze nka Rudagara no muhanura ko yovavana n'umutima w'amacakubiri ati kuko boshira imbere gutora umuntu afise imigambi iteza imbere izine adafatiye kubo basangiye umugwi agatahura ko ivyiza bitama biva mu musangiye umugwi ati kanatsinda nabo yinuba barashobora gukora ibibateza imbere bataravye nkunzi ati kuko akwiye gutorwa indongozi yitaho ivyishinzwe irajwe ishinga no guteza imbere abujejwe gutyo iterambere rikabasaga bose Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Robert Mbazumutima ava muri province ya Bujumbura muri commune Mpanda yagize ati abagenzi bameze nka Rudagara bariho ati gusa ico tubahanura nuko mu gihe cyo gutora indongozi zija mu mabanga yo guharanira iterambere rusangi tutotora nkunzi canke uwo mu mugwi tuvamwo atahubwo two kumviriza imigambi bashikiriza kwirashe kandi yubaka ati ivyo rero bakabibera amaso kuko harabazana akarimi gasosa kubw'inyungu zabo atabona bo ntiboberana ati kuko baza berekana ibitangaza bidashobora kuranguka kandi bitagira ishingiro ati nibo kwirangegiza ko bafana iki barutwa nabamarira niyiki Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'agacyo gusa imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niba mwatwasomera akabazo ku gice mweje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega kuba toyoyo ariko arabazagiza uwo mukurira sukutubaha ndasubiramwo mbega kuba toyoyo ariko arabazagiza uwo mukurira sukutubaha akabazo murakumvise mukamufisha mushikiriza imutwandikire kuri yani mumenyere ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wawifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duze tubashire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya igice c'amajana 96 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri murakoze naho utaha cari igikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru